ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yoweli ku kigabane cyaho cya 4 guhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'umunani. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umukama aburanya amakungu. Nkako muri iyo misi no muri ico gihe nyene nzogarukana abo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu bari barangajwe. Nzokoranya amakungu mpeze ndayamanure mu kabande ka Yozafati, niho nzoburaniriza ayo makungu kubera igihugu canje n'intoranywa yanje Isirayeli yangarije mu mahanga, hanyuma akagabangana igihugu canje. Baratereye ubufindo ku gihugu canje, umwana w'umuhungu bamuguza umumaraya, umwana w'umukobwa bamuguza umuvinyu banyoye. Mweho Gatiri na Sidoni, namwe nyene mwa ntara zose z'Ubufilisiti mumpora iki? Mbega mushaka kunyihora? Nimwanyihora ibyo muzoba mugize mu kunyihora, ubwo nyene nzoca ndabibasuka ku gatwe. Mwebwe mwantwaye ifeza yanje n'inzahabu yanje, mwebwe mwajanye amatungo yanje y'agaciro mu ngoro zanyu, mwebwe mwagurishije abo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu kubaba Yevani kugira ngo mubigize kure y'intara yabo. Ehe ngiye kubakangura kugira ngo bave mu bibanza byose mwabagurishijemwo, mpeze ndabahe igihano mukwiranye. Nzogurisha abahungu banyu n'abakobwa banyu kuri bene Yuda, nabo babagurishe ku banyesheba mu mahanga ya kure, ni iriyazwe n'Umukama. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Aleluya, amen. Aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, ejo twariko turazirikana ku kigabane cya 3 muri iki gitabo. Kandi icyo kigabane cya 3 twazirikanye, ijambo ryaho ry'umutwe ryavuga ngo mutima w'Imana azokwiragizwa kuri bose. Hanyuma gifise uturongo dutanu, akambere, akakabiri, akagatatu, akakane n'akagatanu. Ikigabane cya 3 kikaba giheze kuko ari kigabane gikomeye cyane. Aleluya, amen. Ndakwipfuriza rero ko nawe umutima mweranda azokuza. Noneho rero Umukama yampaye kubandanya tuzirikana ku kigabane cya 4. hariho amajambo akomeye dukwiye nayo kwiga kandi tukayasoma tukayategera, tugaca tumenya neza igihe turimo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umukama aburanya amakungu. Umukama Imana aburanya amakungu, nukuvuga umukama aburanya isi yose, kuko amakungu ni isi yose. Mana yo mwijuru iduhe guca ubwenge cyane. Kuri karongo ka mbere havuga ngo nkako muri iyo misi no muri ico gihe nyene nzogarukana abo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu bari barangajwe. Ngo nkako muri iyo misi ngo Imana izogarukana abo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu bari barangajwe. Kubera ko ku kigabane cya 3 twabonye ingene Imana izosuka mutima wayo ku bantu bari mu mubiri, ku abakobwa bahanure, abasore babonekegwe, abatama barote. Kandi Imana iravuga ati muri icyo gihe nyene
abakobwa bazoba bahanura batama bakarota Imana ikerekana ibimenyetso byinshi twarabonye ko ngo hazoza n'ibimenyetso kwijuru izuba rikazima ukwezi kugahinduka ukundi kuntu izuba rikazima ibyo byose ko ari ibimenyetso bizoranga igihe kigoye ngo twarabibonye muri video canke audio yezo y'ukuntu mbese y'ukuntu umunsi mubi hari ku karongo ka kangahe muri ico gihe rero umuntu wese azokwambaza izina ry'umukama azorokoka izuba rizocikwa ku karongo ka kane izuba ku kigabane cya gatatu izuba rizocika umwijima ukwezi nako guhinduke amaraso imbere yuko umunsi w'umukama ushika umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba Imana yo mwijuru idutabare cyane bana b'Imana rero igihe Imana izoba ibi narabisiguye cyane ejo ariko ndashaka wumva n'ibindi bimenyetso byo gufasha gutegera neza iki gihe turimo Imana yo mwijuru itube hafi cyane rero kubera ko aka karongo ka mbere Imana yavuze ngo nkako muri iyo misi no muri ico gihe nyene muri iyo misi ibyo bintu bizoba biriko biraba nzogarukana bo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu bari barangajwe aha niho shaka dukomere nicyo cyatumye nshaka numva ko mutima mweranda ari kunsugumira ko tuganira kuri aya majambo ngo Imana izogarukana bo mu Buyuda n'ab'i Yerusalemu bari barangajwe rero mu nshuti yanje ibimenyetso by'ibihe ari Yerusalemu mbese bene Israeli barangajwe bakorerwa genocide baricwa barabatsemba nuko yabasiteri ndende ngiye kubabwira uko nagenda bikurikirana muri story y'ingene byagenze no kuri Hitler ukuntu yishe abayuda canke uko yishe abanyisirayeli n'ubu unyi abantu baja muri Israeli barahabona ibyapa biba bimanitse bivuga ko abanyisirayeli bavuga bati mubimenye neza ko abisi bose batwanga bana b'Imana rero ukurikiranye inkuru z'abanyisirayeli uca wumva neza igihe turimo rero shatse kukubwira ati abanyisirayeli barabatujije neza na neza barabatuza neza barabica barabamara abandi bacitse ku icumu bahungira mu bihugu bitandukanye turaza kubibona mu buryo hano hanyuma ariko Imana yavuze ngo muri icyo gihe nyene izogarukana abo bayuda n'abanyisirayeli bangajwe abayuda nibo banyisirayeli nyene rero nicyo shaka twumve nimba ukunda gukurikirana ibiriko birabera mu isi abanyisirayeli bose bari barangajwe barasubiye bose muri Isirayeli muri 2020 niho abanyuma basubijwe muri Isirayeli umuhanuzi ni Amosi hariho umuhanuzi ndamwibagiyeho gato nzoharondera nzohasoma niwe yahora yerekwa ngo abona abana b'Isirayeli ngo bari mu nda y'igikoko ngo mu nda y'igikona ngo mu nda y'igisiga bariko baratahukana ibyo uwo muhanuzi yabyerekwa ata indege zitari bwabeho ariko twebwe tubisoma ubu ni twebwe tugaruka tukamenya bimwe wa muhanuzi yari yareretswe kumbe cya gikona canke cya gisiga yabona ngo nk'inkukuma ngo abana ba Isirayeli bari mu nda yacyo ngo batahukanwa kumbe ni indege bagiye ni indege ibirikira batahukana rero abanyisirayeli banyuma baratashe ubu nta mwisirayeli yitwa impunzi ku isi akiriho gusa hariho abanyisirayeli bakora ubuzi mu bihugu bitandukanye kuko njewe maze gukurikirana iyo nkuru umudogita yahora umudogita yahora akurikirana umwana wanje w'umwisirayeli rero abisirayeli nubwo urabamenya kandi usanga kenshi bambaye agakofero gakunze kwera n'ukuntu baba bakambaye burya rero ngo bisigura ko Imana ari iri hejuru ya byose gituma bambara nyagakofero
niwe rero yarakundana na musazanje kubera yarazi icyongereza neza baraganira wamenga barabaye inshuti rero niwe na twabajije avuga ati rero abanyisirayeli benshi bari mu bihugu bitandukanye kubera akazi basi rero benyewe mbese kubera igihugu cyabo cyari cyaragize ariko reka tubanze dusome ari aho biza gusobanuka kabiri avuga ngo nzokoranya amakungu ariko ni ikintu nashaka wumve ni ukumva ko muri iki gihe abantu babonekerwa ari benshi abahanuzi ari benshi abantu Imana yasutse mutima wayo ku bantu no ku banyabyaha barabonekerwa barerekwa ahubwo baranka kwakira mutima mweranda ugasanga basubiye mu by'isi mugabo Imana yabahishuriye none rero ni muri iki gihe nyene abo banyisirayeli bahejeje gutahuka mu bihe bigoye wa munsi twumvise hano ku karongo ka 4 ku kigabane cya 3 imbere y'uko uwo munsi uzoshika kabiri rero nzokoranya amakungu mpeze ndayamanure mu kabande ka Yozafati Imana izokoranya amakungu yose isi yose niho nzoburaniriza ayo makungu kubera igihugu canje n'intoranwa yanje Isirayeli yangarije mu mahanga hanyuma akagabangana igihugu canje Imana ngo izokoranya isi yose imanukane muri iki gihugu gice ca Yozafati ngo niho izokoraniriza amakungu ngo iburanye ayo makungu ngo kubera iki ngo kubera igihugu cyayo cyangarijwe mu mahanga kubera iki abo banyisirayeli batujijwe bishwe Hitler yarabatsembatsembye n'abatari Hitler barabatsembatsembye niyo mpamvu abanyisirayeli ugezi wabo naripfuje kujayo chamura passport y'umwana mutoya bivanye na se wiwe yari yase kumusinyira rero usanga bavuga ko isi yose ibana nabo kandi urukundo bafitaniye sigwa rukundo nta kindi gihugu wosangamwe abantu bakundana nk'abanyisirayeli kuko naho babatujije muri iki gihugu cyabo Imana kubera ijambo yabavuze ko bagiye batoratorana ushoboye gusubira iwabo muri Isirayeli ahungutse kuko igihugu cyabo bakigurishije ni stone hanyuma akagerageza akagura ikivi cyangwa se akagura itongo akagerageza agatuma ko mwene wabo ari Burundi cyane muri Amerika cyane nawe bakarondera amahera bagiye bagura buke barisubije ahantu habo cyane igihugu cyabo ariko urumva ko Imana ayo makungu yakoze ibyo bintu bitazoborohera gatatu aravuga ngo baratereye ubupfindo ku gihugu canje umwana w'umuhungu bamuguza umumaraya murumva abana b'Imana ngo baratereye ubupfindo ku gihugu cyane Imana yivuga ati igihugu cy'Imana bagitereye ku bupfindo umwana w'umuwe baravuga ngo umwana w'umuhungu bamuguza umumaraya nukuvuga abari barafashwe abana b'abanyisirayeli bafashwe bagafatwa mbiri umuntu yaba abafise yarabadandaza umwihereye umumaraya baryamana agaca amuhemba umwana w'umuhungu akaza kumubera umuja ariko bagiye babanyabagiza mu bihugu bitandukanye umwana w'umukobwa bamuguza umuvinyu banyoye umwana w'umukobwa bakamuguza umuvinyu banyoye nukuvuga abo bari bigaruriye igihugu cya Isirayeli bifatiye icyo gihugu ko bishakiye barabona abantu bakeneye abo bagura nubaha icupa rimwe ry'umuvinyu agaca mwihera ati itwarira uyu mukobwa nk'uko uyu munsi abanyafrika cyane abanyafrika cyane niho bica byumvikana murazi ingene baja muri Omani baja za Saudi Arabia nyimba ari Saudi Arabia ingene baja mbega mu bihugu by'Abarabo
ingene babajana ahantu erega barabarema nka kurya abantu barema intore n'inyanya umuntu agatora umupfungo munini umuvyeyi afise umwana bamugura menshi ahetse umwana cyangwa upima ibiro bakapima n'ibiro rero no muri icyo gihe barabafata umwana w'umukobwa bagwaye idomora y'ugwagwa ni mu bitsi no muri Afrika cyangwa mu Burundi no mu Rwanda munda kumva izo kamu mu Rwanda abana b'abakobwa abana senge babagurisha canke banyina bakanabagurisha ari abana bakiri batoya bakabagurisha kugira bajyamane n'abagabo kugira Imana yo mwijuru idutabare cyane niko n'aba bana b'abakobwa babagurisha imivinyu baba banyoye bagaca baguhereza ati twara Imana yo mwijuru idutabare cyane ibyo byarababaje Imana byo gituma Imana ubwo rubanza rugikomeye hanyuma kandi haravuga ngo bujya kubisanzwe mu jambo manini nashaka ko tuzirikana cyane kwari kuva kuri rimwe no kugera kuri gatatu ariko n'indwi n'umunani naho nereka tubandanye kandi haravuga ngo weho Tiri na Sidoni namwe nyene mwa ntara zose z'Ubufilisiti mu Mporiki Imana yavuga ati Tiri Sidoni n'Abafilisiti mu ntara z'Abafilisiti muramoriki amakuru menshi y'Abafilisitiya murazi nyene yagiye bigenda ibyo mubisanga mu bitabo bya Samuel gutyo n'ibindi Imana yavuga ati mu Mporiki mbega mushaka kunyihora Imana yavuga ati mbe murashaka kunyihora mbega abana b'Imana Imana turayihora mu biki wowe uzihora Imana mu biki wowe urakora amafuti iki Imana yakwihorera ngo Imana yaranyibagiye mu Imana ibiki n'ibiki no Imana iradukunda twese rero nta kintu woshobora kuronka ngo wihora Imana nimwanyihora ibyo muzoba mugize mukunyihora ubwo nyene nzoca ndabibasuka kugatwe ngo nibiyashaka kwihora Imana ngo ibyo bazaba bariko baragira ngo Imana izoca ibibasubiza kugatwe rero raba amafuti wowe urimo urabe neza kuko niba raba amafuti urimo uzokwisanga Imana yakwihoreye canke yagusubije ko wowe nyene giye kwica mwene wanyu hari igihe uzasanga ari wowe nyene uhaguye gatanu mwebwe mwana wa ifeza yanje n'inzahabu yanje mwebwe mwajanye amatungo yanje y'agaciro mu ngoro zanyu ngo Imana yavuga ati mwarantwaye inzahabu zanje amatungo yanje ifeza zanje muzijana mu iwanyu murazi iby'Abafilisiti ugiye mu bitabo bitangura ukabona kumwe Abafilisiti batwara isanduku ry'Imana baritereka ahantu bagaca basanga Dagoni yaguye yunamye canke yubamye canke yacitse amaboko n'amaguru ibintu nk'ibyo rero abagiye basahura Imana muri ibyo kuri Nabukodonozoro ibintu nk'ibyo mu gitabo cya Daniyeli ibintu nk'ibyo rero Imana yo mwijuru ibyo dukora byose irabiraba nubwo idahanirako ariko irahana kandi irababara niyo mpamvu ubu turiko turagugwa ko n'ibyago tukarira nkaho umenga ntituzi kiriko kiradutera ingorane kandi ari twebwe twikwegeye izo ngorane Imana yo mwijuru dutabare cyane Imana irarakaye kubera ubutinganyi mu isi Imana irarakaye kubera ubugome buri mu isi turabandanya gatandatu vuga nihuta kubera ibodi biriko iraba ndende kindi nacyo muze kwihangana hari ikintu kiriko kirasuma mu nzu ni hita canke se icyuma gishusha mu nzu kubera ubu n'igihe kimbeho cyane rero nabonye kuzimya kuko ubu ni mwijoro nzimije no hava imbeho ica yinjira mu nzu hanyuma nkagera kuza kuryama hakanye iyo mpamvu kuko ubushize nakoze video
nambaye igikoti kiraho abantu bamwe arabambwiye ati yo ti no mu maso ntiwaboneka kubera iyo mpuzu wari wambaye. Ubwo rero ariko kubera imbeho niko twabigomba kumera muri iki gihe harakanye cyane. Gatandatu, mwebwe mwagurishije abo mu Buyuda n'ab'i Yeruzalemu kuba bayavani. Urumva Imana iriko irababwira ati mwebwe mwagurishije abo mu Buyuda n'ab'i Yeruzalemu kubiyavani kugira ngo mubigize kure y'intara yabo, ngo kugira babigize kure y'intara yabo. Aba nabo Abayuda ab'i Yeruzalemu nabo nibo Banyisirayeli baturuka kuri Yakobo, bene Isirayeli ari igihugu cyabo Isirayeli. Ubwo rero ngo kugira babegeze kure. Ibi bintu bana b'Imana dushima Imana cyane, aleluya, amen. Kubera ibintu byose biri mu isi biba mu isi biri gukurikirana nk'uko na Bibiliya yagiye ibidusigurira. None Imana tuzoyishinze iki ko ibi byose tuba twabihishuriwe? Indwi, ngiye kubakangura kugira ngo bave mu bibanza byose mwabagurishijemwo, meze ndabahe igihano mukwiranye. Mwumvise abana b'Imana? Ngiye kubakangura kugira ngo bave mu bibanza byose mwabangarijemwo, ngo Imana izobakangura bave mu bibanza bangarijwemo. Nibyo nyene tubona ko Abanyisirayeli aba bantu bose ubu baramaze gusubira iwabo. Meze ndabahe igihano bakwiranye. Abangaje aba bantu bazoronka igihano bikwiranye. Niyo Imana ivuga ati nzokoranya abamakungu yose ndashira ahanahana baburanye kubera abana banje cyangwa igihugu cyanje batujije. Ariko rero n'Abanyisirayeli nabone barafitanye urubanza n'Imana. Ibyo byose bangazwa kubera ni kutumva kwabo no kubera ibikorwa bibi, kuko batashaka kumvira Imana. Rero twumvira Imana, mugaba babangaje ni ingorane ikomeye kuri uwo munsi mubi aho Imana izoba iriko iraca urwo rubanza, bizoba bikomeye. Imana yo mwijuru dutabare cyane. 8, nzogurisha abahungu banyu n'abakobwa banyu kuri bene Yuda. Imana nayo iravuga ko izogurisha abakobwa babo n'abahungu babo kuri bene Yuda. Izogurisha babandi bangaje b'Abanyisirayeli kuri bene Yuda, nabo babagurishe ku Banyesheba, nabo babagurishe ku Banyesheba mu mahanga ya kure. Ngo mu mahanga ya kure ubwo muca mubibona ingene abantu ni kubera video ibiri kirihuta. Uri kuraraba kweri imicanganye iri mu isi, ukaraba nibi biri muri Bibiliya canibuka disi oya niri yazwa n'Umukama, ngo nibyavuzwe n'Umukama Imana, ntabwo ari Zipora nabivuze. Zipora nariko ndasoma ibyanditse muri Bibiliya. Umukama Imana akomeza abahezagire cyane, ariko tumenye neza ibimenyetso by'ibihe, tumenye neza ikimana dushaka ko dusome Bibiliya, dusabe Mutima Mweranda aduhishurire, niho tuzomenya ibiriko biraba muri iki gihe, kubera ko namwe muri ko murabiraba mu isi birakomeye. Umukama Imana abahezagire cyane, muze mugire weekend nziza. Ndabipfuriza Mutima Mweranda, musi mukuru wa Pentecote, twese Mutima Mweranda azotuje ko kugira tumenye neza, kuza turamenya ibiriko biraba ibimenyetso by'ibihe. Umukama Imana ya abahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Kwizina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen.